are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, All I require for life, God has given me, and I know who I am. we are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to show. ndabaramukije neza cyane mwese abakunzi bankunda ijambo. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza, ibandanye ibana namwe muri byose murimwo, ibazigamire mu buntu bwayo. Ni Karim Bella baranyizigiye, ni wa munsi dusangira amajambo y'Imana. Tugize iminsi turiko turavuga ku rukundo rw'Imana, tugize iminsi turiko turavuga ku gakiza. Izi nyigisho nazise agakiza niki. Turiko turavuga ku gakiza, turasangira amajambo y'Imana avuga ku gakiza, ingene agakiza kaje mw'isi, ingene agakiza karonkeka, ingene umuntu akaronka, ingene umuntu akagenderamwo. Turiko turavuga ingene abantu bakiriye agakiza, abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, ubuzima babayemwo, ingene bamerewe, ingene babayeho. Imana ishimwe cyane rwose. Uno munsi nashaka nsubire kuvuga kandi ku rukundo rw'Imana. Uno munsi nashaka nsubire kuvuga ingene mu gakiza Imana yaduhaye biciye muri urwo rukundo, mu kuduha umwana wayo w'ikinege. Twarabisomye muri Yohana igice ca 3:16, ingene havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazopferwe. Imana ishimwe cyane. Imana muri urwo rukundo rwayo yaduhaye umwana wayo w'ikinege Yesu kugira ngo aducungure. Rero uno munsi nashatse kuvuga ko muri urwo rukundo rw'Imana, muri ako gakiza, ingene turonka ubuzima bw'intsinzi, ingene turugendera mu buzima bw'intsinzi, ingene Imana igendana natwe mu byo ducamo byose, aho tugendera hose, uko tubayeho, ingene Imana ibiri kumwe natwe. Imana ishimwe cyane. Uno munsi nashaka dusangira amajambo y'Imana Paulo yandikiye ishengero ry'i Roma, mu gice caho 8 kuva kuri 31 gushika kuri 37. Umutwe w'ijambo uvuga ngo urukundo rw'Imana. Ngo ko bimeze bityo tuvuga iki? Ko Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Iyo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira vyose kuri we? Ninde azorega abo Imana yatoranije? Mbega ni Imana, kandi ariyo ibatsindanishiriza? Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu, kandi ari we yapfuye, ibi biruta yarazutse, ari iburyo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, ni ivyago, no guhamwa, n'inzara, no kwambara ubusa, no kuba mwirinde, canke n'inkota, nk'uko handitse ngo twirirwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbagwa. Ariko muri vyose turushirizaho kunesha kubwo wadukunze. Imana ishimwe cyane. Muri vyose turushirizaho kunesha kubwo wadukunze. Haleluya. Imana ishimwe cyane rwose. Aya n'amajambo Paulo yanditse mu bice vy'imbere yo ngaha anye. Aravuga ingene twapfanye na Kristo kugira ngo ntitube tukiganzwa n'icaha. Aravuga ubuzima bw'ubutsinzi. Aravuga ingene icaha caje mw'isi kizanywe n'umuntu, ariko ko kandi ubugingo nabwo nyene bazanywe n'umuntu. Aravuga ku buzima bwa mpwemu yera, ingene abana b'Imana barongorwa na mpwemu w'Imana. Aravuga amajambo menshi. Ageze ngaha rero twasomye avuga ngo none ko bimeze bityo tuvuge gute? Kuko bimeze gutyo. Haleluya. Kuko bimeze bityo ngo tuvuge gute? Ngo kuko Imana iri mu ruhande rwacu, ngo tugwanya yobande. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mwene data nabwira ndakubwira no munsi ngo urafise intsinzi, ugendera mu buzima bw'intsinzi kubera Imana iri mu ruhande rwawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Izi nyigisho zivuga ku rukundo rw'Imana turazumva cyane gose. Turakunda kuzumva, turakunda kumva ingene Imana dukunda, turakunda kumva urukundo rw'Imana, kandi biraryoshe kumva.
nibaza ko ata muntu n'umwe yanka urukundo. Turakunda kumva ku rukundo rw'Imana, ariko satani n'umubeshi ku buryo kenshi atwibagiza iby'uru rukundo rw'Imana. Satani n'umubeshi cyane rwose, azokuzanira ibindi byinshi, azoguha kugumiza amaso ku bindi, ku bigukikuje, ku byo ucamwo, ku buzima ugenderamo, ku byo wabayemo, akwereke yuko Imana itabaho, akwereke ko urukundo rw'Imana rutabaho, akwereke ko Imana itagukunda. Ariko no munsi naje kukwibutsa ngo Imana iragukunda, naje kukwibutsa urukundo rw'Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane rwose. Umuntu arashobora kugwara, arashobora kugira ubukene, arashobora kugira urugo rubi, arashobora no kubura urugo, arashobora kugira ibigeragezo bitandukanye, ariko satani akiyaranja iminsi yose akama amaso yiwe yagumiza kuri ivyo bigeragezo, akayagumiza kuri ivyo bimubabaza, akayagumiza kuri ivyo bimuremera, akama amwereka yuko Imana itabaho, akamwereka ko Imana itamukunda, akamwereka ko Imana itamwitayeho, Imana itanamuzi, akakwereka ko ureke kugukunda no kukumenya ntikuzi. Akakwereka ivyo bintu, akagumiza amaso yawe kuri ivyo bintu, wowe ukamubona yuko Imana itagukunda, ukabona yuko Imana itakwitaho, ukabona Imana hari habikunda nabidakunda. Ariko nagira ndakubwire ngo imbere y'Imana nta favoritism ibaho, nta wikunda kurusha uyu, ntivuga ngo wenda gukunda ngo wenda kwanga. Imana iradukunda twese, urukundo rwayo ntirigura uko govuga. Paulo yarabuze uko aruvuga, aravuga ngo ko bimeze gutyo ngo tuvuge gute, ngo tugire ngo urukundo rw'Imana turugereranye n'iki, n'igiki cyo dutandukanya n'urukundo rw'Imana. Niko yari ko aravuga. Yaravuze ku murongo wa 32 ngo iyitimanye umwana wayo ngo ikamutanga ku bwacu twese. Yamutanze ku bwacu twese, yaramutanze no ku bwawe. Nawe we ufise ivyo bikuremereye, nawe ufise ivyo bikubabaje, nawe ufise ivyo biriko birakugerageza, nawe we yaramutanze ku bwawe. Aravuga ngo izoburite kutugabira vyose kuri we. Mbega n'igiki yotwima kindi? Nimba yaraduhaye umwana wayo w'ikinege, nimba yaraduhaye umwana wayo ikunda, iyumvire nawe we ufise umwana. Urukundo rw'umuvyeyi ku mwana wiwe turaruzi twese, ariko Imana yaratanze umwana wayo umwe w'ikinege, iramutanga kugira ngo iducungure, kugira ngo aze adupfire, kugira ngo aze aturokore. Ngaha Paulo aravuga ngo iyitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, ngo izoburite kuduha ibindi vyose, izoburite kuduha, izoburite kugukiza. Nimba itimanye umwana wayo ku bwawe, izoburite kugukiza n'izo ngwara. Nimba itimanye umwana wayo ku bwawe, izoburite kukuruhura iyo mitwaro. Nimba itimanye umwana wayo kugira ngo igukize, izoburite kugukura muri ivyo bigeragezo uri kuracamo, izoburite kukubohora ico caha kikuboshe, izoburite gukora ivyo bindi vyose, izoburite kuguhezagira, izoburite kuguha umugisha. Nimba itimanye umwana wayo iyamutanze ku bwawe kugira ngo agucungure, inigiki kindi izokwima? Rero uru rukundo rw'Imana turagwibagira kenshi tugumiza amaso ku bidukikije, kenshi tugumiza amaso ku bigeragezo, kenshi tugumiza amaso kubitagenda neza, kubitakunze, kubitaracamo. Kenshi tugumiza amaso kuri ivyo bituremereye, kuri ayo mabills, ugasanga nivyo twagumije kwa amaso, tukibagira urukundo rw'Imana, tukibagira yuko Imana idukunda. Imana idufashe cyane rwose, Imana itubwirire neza, iduhe kwibuka urukundo rwayo, iduhe kwibuka ingene yadukunze, iduhe kwibuka ingene yatanze umwana wayo w'ikinege. Ibi yabikoze kugira ngo tugendere mu buzima bw'intsinzi, tugendere mu buzima bwo kunesha. Nimba ugwaye uvuge ngo narakize mu izina rya Yesu, narakize mu mishishagu yiwe, narakize, yarankijije, yaramfiriye kugira ngo mbeho, kugira ngo ngire ubugingo kandi busagutse. Niko twumvise. Imana ishimwe cyane rwose. Arakomeza aravuga ku murongo wa 33 ngo nindazorege ab'Imana yatoranije. Imana yaradutoranije igihe yaturungikira umwana wayo w'ikinege kugira ngo aducungure, yaradutoranije. Ngo nindazorega ab'Imana yatoranije, ngo mbega ni Imana ngo kandi ari yibatsindanishiriza. Niko yavuze. Ni Imana. Twarasomye mu ijambo ry'Imana hanyene mu Baroma igice c'10 umurongo w'10, haravuga ngo umutima ni wo umuntu yizeresha akaronka kugororoka, akanwa nako akaba ariko yaturisha akaronka agakiza.
muri bibiliya y'icongereza bavuga yuko bakoresha ijambo rivuga ngo justified, turaba justifiye mu kwizera, mu mitima yacu tumaze kwizera Yesu Kristo tuba justifiye imbere y'Imana, ivyaha vyacu biba justifiye. Yesu yaratujustifiye. Yesu igihe yadupfira ku musaraba yariko aratujustifiye, yariko aradukiza, yariko araducungura, yariko arakuraho ico caha kidutandukanya n'Imana, kwari ukuturegura ibirego biturega ngo mbega ngo ni Imana ngo kandi ariyo ngo ibatsindanishirize. Imana niyo yadutsindanishirije mu kuduha umwana wayo, yaduhaye umwana wayo kugira ngo aducungure. Niyogaruka ngo abe ariyo iturega, kandi ariyo yadutsindanishirije mu kuducungura. Imana ishimwe cyane. ngo ninde ngo azobatsindisha, ngo mbega ni Kristo Yesu kandi ari we yapfuye. Muri bibiliya y'igifaransa n'icongereza bakoresha ijambo condamné, guca urubanza. Ninde azoducira urubanza, ninde azodukondana nimba Kristo yararishe vyose, nimba Kristo yaraducunguye, ninde azodukondana? Ninde? Nta na kimwe gishobora kudukondana, nta na kimwe gishobora kuducira urubanza kubera Kristo yaraducunguye. Imana ishimwe cyane. Kuri 35 Pawulo aravuga ngo ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ngo mbega n'amarushwa, ni ivyago, ni uguhamwa, ni inzara, ni ukwambara ubusa, ni ukuba mwirinde, canke n'inkota? Imana ishimwe cyane. Ngo mbega ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ibi yadondaguye abigishwa ba Yesu barabiciyemo, ishengero rya mbere ryarabiciyemo cyane, barahamwa, baricwa. Abigishwa ba Yesu bishwe nabi. Uretse Yohana wenyine yapfuye urupfu naturel, na Yuda yapfuye yiyahuye, abasigaye bose barahamwe cyane, baciye mu marushwa, baciye mu bigeragezo, baciye mu mwirinde, barafunzwe, barabaye torture, barishwe baciwe imitwe, barababamba babacuramitse, barabicisha inkota, bapfuye impfu nyinshi kandi mbi cyane. Ariko ivyo vyose ntivyigeze batandukanya n'urukundo rwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Ariko twebwe urabura akazi kagutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Imana idufashe. Urabura rasyo bikagutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Umwana aragwara bikagutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Mu rugo biramera nabi bikagutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Umuntu araguhemukira bikagutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Umuntu ugasanga yarahemukiwe mu ishengero n'umuntu akaca aheba gusenga kubera umuntu ngo yamubabaje, kubera ngo umuntu yaramutsitaje, akaca aheba kuja mu nzu y'Imana, akaca ahagarika gukorera Imana ngo kubera ngo naka yaramvuze, ngo naka yarankoreye ibi n'ibi. Ivyo bikadutandukanya n'urukundo rw'Imana, ubuzima bukadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ariko ababigishwa ba Kristo, ababigishwa ba Yesu bo mu gihe ca mbere, nta na kimwe cashobora kubatandukanya n'urukundo rw'Imana. Mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa harimo witwa Stefano yicishijwe amabuye baramutera rimwe, irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, baramutera amabuye gushika arapfa. Ariko ntiyigeze yihakana Yesu. Bariko bararondera ingene ngo yo kwihakana Yesu, ariko ntiyigeze. Baramuteye amabuye. Iyumvire gutegwa amabuye, ukanura uri muzima gutya, ugategwa amabuye gushika ugacikana. Bariko baragutera amabuye, ariko aravuga ngo sindamureka. Yarafise ico yabonye, yarafise ico yakiriye, yarazi yuko atana kimwe co mutandukanya n'urukundo rw'Imana. Yarazi yuko n'inyuma y'ubu bugingo, naho yova muri ubu bugingo, arafise ahandi aja kuba ibihe bidashira. Imana ishimwe cyane. Imana idufashe cyane. Ubuzima tubamo, ivyo ducamo ni ivy'akanya gato. Bireke kudukura mu rukundo rw'Imana, bireke kudutandukanya n'Imana. Navuze ku bigeragezo, navuze ingene ivyo ducamo bishobora kudutandukanya n'Imana. Ibigeragezo ducamo, ivy'ubuzima bitagenda neza mu buzima, ingene bishobora kudutandukanya n'Imana. Ariko hari n'igihe n'ivyagenze neza navyo bidutandukanya n'Imana. Imana idushoboze. Hari igihe umuntu aronka amafaranga akamutandukanya n'Imana, agasigara abona ko Imana itabaho. Imana idushoboze. Agasigara abona ko ayo mafaranga aruta Imana. Imana idushoboze. Agasigara abona ko ivyo vyakunze, ivyo vyagenze neza ari we yavyikoreye, yabigizemo uruhara kugira ngo bikunde, bikamutuma noneho ashaka kuba hejuru y'Imana, agashaka ko
agashaka kwereka abantu yuko ari umuntu akomeye kubera ivyo vyakunze, ibi vyagenze neza. Ariko Imana idushoboze, itubabarire, itugirire ubuntu. Ivyo twaronse, imigisha yayo, ntibitume twibagira urukundo rwayo, ntibitume tuyivako, ntibidutandukanye n'urukundo rw'Imana. Imana idushoboze cyane. Hariho abantu baba baraciye mu buzima bugoye, baba baravuye kure, bamwe bita bamvuye kure by'ukuri, baba baravuye ahantu habi cyane rwose, ariko akagera ahantu agasigara ntacabuze mu buzima, icyo ashatse cyose arakironka, aho ashatse hose arahaja, nimba ari vakansa yishatse arayihereza. Akaba aba nko muri Afurika akavuga ati iyi weekend nzoba ndi Dubai, nzoyimara Dubai, akaca agenda Dubai agasayangana, canke iyi weekend nzoyimara muri Europe, iyindwi nzoyimara muri Amerika. Canke umuntu akababira akavuga ati uku kwezi nzokumara muri Afrika, aha nzogenda. Ugasanga ibintu byarakunze pe, byaraciyemo, ariko ugasanga ivyo onye byaramujanye kure y'Imana, byaramwigije kure y'Imana, byaramukuye muri rwa rukundo rw'Imana. Ugasanga umuntu ntagiha agaciro relation yiwe n'Imana kubera imigisha Imana yamuhaye, bigatuma atagifata umwanya wo gusenga, bigatuma asigaye mwicaye ahantu muri ko muravuga ivy'Imana, mvuga ngo ivyo onye, ngo ivyo ntaco bivuze, ivyo onye Imana mbere nta nubwo ibaho. Agatangura no kuduta ko Imana ibaho kubera imigisha yamuhaye, kubera kururanirwa yamuhaye. Umuntu agasigara aduta ko Imana ibaho, agasigara adaha agaciro imigenderanire yiwe n'Imana. Imana idushoboze cyane rwose. Nabo barabaho, nico kirabaho, ariko Pawulo yaravuze ngo nta na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana, nta na kimwe gishobora kudukura mu rukundo rw'Imana rwabonekeye muri Kristo Yesu. Mu rukundo Imana yadukunze, nta na kimwe gishobora kudutandukanya nayo. Imana ishimwe cyane. Arabandanya avuga ku murongo wa 37 ngo ariko muri vyose, haleluya, aha ndahakunda cyane, ngo ariko muri vyose ngo turushirizaho kunesha kubwo wadukunze. Haleluya. Tugendera mu buzima bw'intsinzi, tugendera mu buzima bwo kunesha. Haleluya. Byatureka ubuzima bwawe uvuga ngo ndushirizaho kunesha. Ntushira amaso ku bitameze neza, ntushira amaso kuri iyo ngwara umaranye igihe, ntushira amaso kuri ico kigerageza ubayemo igihe, ntushira amaso kuri ivyo nivyo Satani ashaka kugumiza kwa maso, ariko bikure kwa maso uvuge ngo je suis plus que vainqueur. Imana ishimwe cyane. Uvuge ngo ndushirizaho kunesha kubwo wankunze. Haleluya. Ndushirizaho kunesha, yaranesheje, yaratsinze. Haleluya. Yaraduhaye intsinzi, tugendera mu ntsinzi yiwe. Aturiyo ntsinzi ku bugingo bwawe, aturiyo ntsinzi ku vyawe, aturiyo ntsinzi ku mafinanse yawe, aturiyo ntsinzi ku bana bawe, aturiyo ntsinzi ku mugabo wawe, aturiyo ntsinzi ku mugore wawe, aturiyo ntsinzi ku vyawe vyose, aturiyo ntsinzi ku mashure yawe, aturiyo ntsinzi mu kazi kawe, aturiyo ntsinzi ku vyawe vyose. Haleluya. Aturiyo ntsinzi kubera tugendera mu ntsinzi. Nous sommes plus que vainqueurs. Imana ishimwe cyane. Twarahawe intsinzi ku musaraba wa Yesu. Yesu ku musaraba agiye gucikana yaravuze ngo vyose birarangiye. Haleluya. Tout est accompli. Vyose birarangiye. Haleluya. Yarabirangije vyose. Reka kugumuremerewe n'ibigeragezo, reka kugumuremerewe n'ubuzima, reka kugumuremerewe n'ibitagenda neza, reka kugumuremerewe n'ivyo bitarakunda. Yarabirangije vyose. Haleluya. Reka kugumuremerewe n'icaha, yarabirangije mwene data, yarabirangije vyose. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yarabirangije vyose. Icaha nikigukure ku mwami wawe, icaha nikigutandukanye n'Imana. Niwemere ko icaha kigukura mu rugo rukundo rw'Imana. Mu gitabo ca mbere ca Yohana igice ca 2 umurongo wa 15 haravuga ngo ntimugakunde isi canke ibiri mu isi. Umuntu niyakunda isi,
ugukunda data wa twese niko uzoba kuri muri we. Imana ishimwe cyane, Imana idushoboze ngo ntimugakunde isi canke ibiyirimo, kuko iyo ukunze ivyo mu isi kurusha urukundo rw'Imana bikubera ikigirwamana. Imana ikura abisirayeli mu gihugu ca Egiputa ariko batwara mu gihugu c'isezerano, yarababwiye iriko irabaha amabwirizwa, iriko irabaha amabwirizwa 10, les 10 commandements mu bugaragwa. Ikintu ca mbere yaguma igarukana imaze kubaha ry'amategeko, yaguma ibabwira ngo nimwashika mu gihugu c'isezerano ntimuzomveko, ntimuzosenga imana zaho, ntimuzokwibagiraho n'abacishije. Uriko urasoma mu gitabo co Kuvayo urabona ivyo Imana yagiye bakorera bikomeye bitangaje, ibintu bisiga ubwenge bw'umwana w'umuntu. Imana yabatambukishije, ariko abisirayeli baragiye barashika mu gihugu c'isezerano, baribagira ivyo vyose Imana yabakoreye, baribagira aho yabakuye, batangura kuja kusenga ibigirwamana, batangura kurema Imana, batangura kwikorera ibishushanyo, kandi Imana yari yarababujije. Imana ikintu ca mbere yanka ni gukunda ikindi kintu kurusha uko uyikunda, ni ugukunda ivyo mw'isi kurusha uko uyikunda, ni uguha agaciro ivyo mw'isi kurusha Imana. Nico kintu ca mbere yanka. Imana yaravuze ngo ntimugakunde isi, ntimugakunde isi canke ibiyirimo, ngo kuko umuntu niyakunda isi, ngo gukunda data wa twese ngo niko uzoba kuri muri we. Imana idushoboze cyane, Imana itubwirire neza, itwibutse urwo rukundo ruduha intsinzi, urwo rukundo ruduha kugendera mu buzima bwo kunesha. Tureke kuraba ibidukikuje, nivyo Satani ashaka. Satani ashaka ko tugumiza amaso kuri ivyo bidukikuje, aba ari vyo tugumiza kwa amaso, twibagire urukundo rw'Imana, twibagire ko Imana idukunda, twibagire ko malgré ivyo twocamo vyose Imana itwitwararika. Satani nivyo akeneye, nivyo abashaka, ariko uno munsi twongere twibuke urukundo rw'Imana, twongere twibuke ingene Imana idukunda, twongere twibuke ko muri urwo rukundo rw'Imana, Imana yaduhaye kugendera mu buzima bw'intsinzi, Imana yaduhaye kunesha. Haleluya. Twongere twibuke ko muri urwo rukundo rw'Imana turushirizaho kunesha. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Ndongeye kubifuriza indwi nziza, indwi y'umugisha. Tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.